Mu bibanza bitandukanye vyo mu gisagara ca Bujumbura ahahora harangwa ibinogo, ikigo kijejwe gusanura amabarabara ARB kiramaze kuzibira ibinogo bitari bike, ibindi navyo bikabandanya bizibigwa. Abaca muri ayo mabarabara haba abagendesha amaguru canke abafise ingendeshwa bariruhutsa, hambavu y'insanganya zari zikunze kwibonekeza kubera ibisikanya ry'imiduga, amamoto canke amakinga, wasanga vyose bihunga ivyo binogo. Twovuga nko kwibarabara ry'igihugu nimero 3 ryahora rirangwamwo ibinogo, ubu hari igice c'iryo barabara kimaze kuzibigwa ibinogo. Abariko bararengana batashimye kuvugira ku vyuma barashima ivyo bikorwa, ariko bagasaba ko iryo barabara ryobandanya gukorwa kubera hari igice kinini cononekaye. Saho gusa no hagati mu gisagara ca Bujumbura, nko kwibarabara riduga uvuye kwibarabara ryitiriwe Amitié ryarakozwe inyuma yaho ryahora rirangwamwo ibinogo. Ubandanije no kwibarabara ryitiriwe Iprona no kwibarabara rica imbere ya stade, ibinogo biramaze kuzibigwa. Kwibarabara rija mu Nyakabiga, ibinogo bikaba naho vyariko birakorwa n'abakozi bo mu kigo kijejwe gusanura amabarabara ARB, aho bariko barakura imicafu ibice bizozibigwa. Tubibutse ko uwo mugambi wo kuzibira ibinogo watangujwe icese n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu mwaka w'2022 mu kwezi kw'indwi.